Welcome on, welcome again. Reka ndagushimira cyane mubandanye ukurikirana cyane ibiganiro bya Mvyibuhijwe TV. Iyi ni ma show akomeye cyane. Mvyibuhijwe TV kuzanira makuru agezweho, ama exclusive ameze top ameze neza cyane. Uno musi rero behind the camera ni Scott ariko abyifata neza cyane ariko kandi kuri microphone Isaac Classic nanje ndakuzanira uno musi Isaac uno musi tuzanira iki? Dusanzwe tumenyereye abaririmbyi abakinyi b'amareresi ibiki. Oya uno musi ndafise umuntu ari exclusive kumuronka byamfasha umwanya utari muto ariko uno musi namuronse. Ami Pro ni sawa iragenda ndashima Imana. Ami Pro aguma vyibuha ahubwo wewe rero ndanje ubuzima bwiza umutima mwiza nivyo bituma mvyibuha cyane. Gym bukebuka ariko umutima mwiza cyane nivyo bituma mera gutya. Uheruka kwitwa ngo ni papa nde? Papa Gold ishimwe Loan Nathanael. Papa Gold ishimwe Loan Nathanael. Papa Gold ishimwe Loan Nathanael. Mama we ana mazina y'umwana wa Ami Pro. Ami Pro umudamu wa murabana? Umudamu wanje nituragira mariage vuba tuzogira mariage amatubana. Okay. Benshi bamumenye Ami Pro numwe mamenyesha makuru bazwi cyane mu gihugu cyacu. Eka Ami Pro muramuzi muri Hit Connection muri Buja FM eka nibindi biganiro byinshi byiza biri hot. Ami Pro wari umwe mamenyesha makuru batumye umuziki w'Ubujumbura ubirana uvuga ati mu giswahili no vuga ati gucemka. Okay. Challenge umaze gucamwo zingana gute Ami Pro? Challenge ni nyinshi mu kirundi ciza baravuga bati igiti cama nico kenshi batera amabuye. Nibaza yuko challenge ni nyinshi umuntu amaze gucamwo CJJ nyene nawe amaze gucama challenge menshi ariko challenge umuntu agenda aracamo ntizotuma umuntu atabandanya gukora kuko ihangira umuntu yihaye n'iryo kubona umuziki w'Uburundi uteye imbere kubw'ivyo umuntu abandanya akora kugira ngo ashobore gushikana umuziki w'Uburundi kure cyane nubwo twocama challenge ameze gute tegeza gukora tu. Ami Pro umwe bamenyesha makuru bakora cyane ariko kandi bidogirwa cyane n'abaririmbyi biva kuki? Nakubwiye igiti cama akenshi usanga giterwa amabuye nimba harabidoga ni nkuko hari abandi bantu bashima siko kandi turi ngaho kugira ngo dukorere abaririmbyi bose ntidukorere umuntu umwe ariko utahure neza yuko mu masaha abiri dufise ntiyovuza abaririmbyi barenga miliyoni 5 mu masaha abiri urumva yuko ari ikintu kidashoboka. Ugerageza kuvuza benshi bashoboka ariko niho bavuza bose. Ndisiyo certain yuko nawe ntuhama interview baririmbyi bose bahano mu gihugu cy'u Burundi ni ikintu kidakunda. So kubw'ivyo nibaza yuko ahubwo nuko dufite ikiganiro cumvirizwa cyane gituma abantu bashobora no kubona amakosa gusumba kumbura ibindi kuko twebwe usanga twumvirizwa cyane gusumba ibindi bintu byose. Yego Ami Pro urumvirizwa cyane ufite public nini cyane ariko benshi bakunda kuvuga ati amenyesha makuru bashaka baba star nk'abaririmbyi izi mvugo kuri wewe uzivuga kwiki? Sinzi ababivuga kuko sindigera ndavyumva no munsi numwe. Uvyumvise wo bishuriki? Ico no bishura nuko uri kurakora ikiganiro kuri Mvyibuhijwe TV hari abantu bakuraba hari abantu bagukunda nimba bajya abantu bagukunze ni 6 kumbura ubufise sivyo umurimbyi arakarakora indirimbo hari abantu bamwumviriza hari abantu bamukunda mwese muri ico kimwe kubera ikiwe batogukunda kandi uri kurakora ibintu bareke yo gukunda kubera utari umuririmbyi reka nawe bagukunda. Ni Ami Pro rero ati reka nawe bagukunde. Ami Pro utubazo ntwishimye ndakubaza ariko reka ngerageze kudufata kuko ndabona n'umwanya urukura tujana kandi turafise byinshi dukora. Ami Pro mu event yose umaze gukora tubwire ikintu kimwe cyakubaye ko utazopfa wibagiye mu buzima bwawe kuva utangura akazi ko kumenyesha makuru ndazi kutari umuririmbyi ariko kuva utangura kumenyesha makuru akantu kakubabaje uvuga ati nukora akantu sinzopfa ndakibagiye naho bizogenda gute? Akantu kambabaje sasa je ibintu byose birambabaza ariko bukiye nkavyibagira. Ariko akantu kambabaje mboni kambabaje ko kampaye icigwa katumye nkora cyane kugira ngo nshobore kugeraho ngeze no munsi kumbure ku batabizi je natangiye ku radio mpembwa amahera 700 ariko no munsi mfite umushahara nibaza yuko no bandusha benshi sivyo ni kambabaje ahubwo karanezeje ko kampaye ingoga yo gukora cyane. Akareka utazopfa wibagiye akantu
akana kantu mu bintu utazopfa wibagira sinzopfa ndakibagiye kuko iyo ndakibutse gatuma nkora cyane kugira ngo nshobore gushika kure cyane. Kuba tabizi kumbure nimba batabonye amafoto Amipro yarigeze kubonana na nyene icubahiro umukuru w'igihugu baragirana imibonano ari kumwe n'umuririmvyikazi Natasha Labamba hamwe na Raphael Nyandwi kanabandi. Uyu mubonano wagiranye na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Amipro waguhaye ihe siguro canke nakahe kajambo kumbure wakuye hariya ko woshikiriza abantu kumbure batamenye ibyabaye? Kumbure ku bantu batabimenye ni nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu nyakubahwa Petero Nkurunziza ntiyamaye umubonano jenyene yaduhaye umubonano yari team yari yavuye Kampala mu gihugu c'u Buganda mu mahigano ya Hip Hop Music Award aho twari kumwe jewe Natasha Raphael Nyandwi DCL ndetse n'umugabo wa Natasha na Willy Etoile du Centre kuko nitwe twari twagiye muri Hip Hop yari yaduhaye umubonano kugira ngo ashobore kudushimira kuko twashoboye kuzana agashimwe ka Hip Hop mu gihugu c'u Burundi kara kaje ko gushima kuba twarazanye agashimwe mu gihugu c'u Burundi kandi byatweretse neza yuko ukoze igikorwa ciza n'igihugu kireza ikagushimira yego. Umuntu avyumvise ushumenga ni ibintu biri mu nyungu ziwanyu mwebwe mwagiranye umubonano na nyakubahwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu mbega ku bandi vyabunguye iki Amipro? Si kuri twebwe gusa kuko duhiriwe duhishije nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu asanzwe akunda abajene asanzwe akunda umuziki asanzwe akunda sport n'ibindi sinzi ko vyibuka yuko amaze no gukoranya abajene akatari gake abereka uko bokora aramaze gushimira abaririmbyi batari bake natwe rero yareka aradushimira kugira ngo ashobore kutwereka neza yuko ashigikiye umuziki kandi ashigikiye ibikorwa vyiza yuteye iteka igihugu ni ngombwa bagushimire nkuko bashimiye equipe nationale yagiye muri Coupe d'Afrique yego. Doni Amipro rero yemwe kubaza umumenyesha makuru hajya nibaza ko ari ikintu coroshe ntanyishu igerabura Amipro duheze akajambo kanyuma nkakamotera abaririmbyi Amipro umuririmbyi azanye indirimbo imeze gute utofu yakiriye? Indirimbo yose ndayakira kuko indirimbo irashobora kubibishe je nkayikundisha abantu karyo birakunda bon birakunda kuko umunyagihugu indirimbo irashobora kuba inaryoshe wowe utayivugije ntaza kuyikunda ariko irashobora kubibishe wowe wayivugije wayigiriye promotion ihagije indirimbo igakundwa. Indirimbo yose umuntu arayakira ariko irimo ubutumwa bwiza irimo ubutumwa burashe bushobora gufasha n'abandi bantu. Amipro reka ndagushimire cyane gukanya uduhaye kumbure tuzoronka umwanya mwiza kugira tuvugane n'abakunzi ba Buja TV ndazi yuko benshi barakumva ku radio ariko kandi izina ryawe ni nini cyane ku isi kuri no mwanya na East Africa Amipro bunundi muntu tutari tuzije mu myaka iheze Amipro ntiyanganuku yemwe none Imana ishimwe Amipro reka ndagushimire. Urakoze cyane ariko ico no kubwira nuko ni watangura kujya umuceri nibiharage cyane ukareka izindi mfungurwa nawe uzongana nk'ukungana murakoze. Yari Amipro ariko duhigano cyiza cyane reka ndagushimire cyane wowe wari kurakurikirana kino kiganiro twakoranye na Amipro ariko kimwe no kubwira mu byo yavuze Amipro byose kimwe nashimye ati never give up nuze wihebure kuvyo urakora fati cyo nyene urakora iyo ngabirano ufise ifate kuko izokugeza kuri cyane. MIC is a classic nariko ndagifata neza cyane ariko kandi Fisto ariko hariya behind the camera ariko byifata neza cyane jere kuno mwanya ndagiye kubana n'ibindi bikorwa nawe merci kunkurikirana nagira subscribe like na comment yawe hamushugenda nawe ukore twese dukore duteze imbere umuziki wacu aho siyo bana